So inyasela show twabwiye ko mutumire wacu no musari CEO na founder wa ADISON company nkuko nimwabonye no kuri affiche yacu ari yakava aciye kuri page yacu ya Facebook ya Sela show tumaze kenshi tuganira kuri telefone ntari bwashike muri ni ryambere ashitse muri studio ari tuvugana ari Gwanju ni Gwanju ni basoma hari ni Gwanju baza kubigerekako ni Jean-Marie Ngendahayo nibyo zina giwe cyukuri mugabo kandi azwi cyane ku izina ry'akazi nka Bauden kugiye kubaza Jean-Marie hari kenshi ngabo bozimira ni we yatanguje ADISON company ni CEO cyangwa founder ni kiganiro kuma kugirana tuvugane cyane kubijanye n'imyiteguro y'imisi mikuru yo kurangiza umwaka ni Noel no gutanga umwaka mushasha wa Bonane hariya muri ADISON company biteguye gute nibiki bafise byutuganuke ku bantu bagiye guhimbaza no misi mikuru yaramaze imisi mu rugendo igwanju nyene ga mu gihugu cy'Ubushinwa aho mbere twagira n'ikiganiro atubwira kurugendo rwari rumeze n'ingene ibintu ari kuregeranywa kavuga n'igihe umuzigo uzoshika byose cyo kuca mu donido ni Miss Dorcy ni Alain Nova ni Da Silva ni Nice Shang Giselle hariya muri réalisation hariya biboneka neza ko umutumira amaze gushaka sanga ikaze musizo zacu mugami EAC Lab Show Bauden murakoze cyane umeze neza ego mbanje ko baramutse urugendo rwagenze neza cyane n'ubu tuko turategura urundi twaheruka uri Gwanzu nyene cha twumva ngo ngebwe nashitse Bujumbura umuzigo warashitse muzigo nurashika turawurindira nko mu ndwi zibiri urashaka kuzoba washitse ADISON company yende mufise bavyumvise ntayanyishijwe bitandukanye twage tubamenyesha ibikorwa canke ibyo mworonka hariya muri ADISON company mugabo ubu rero umuzigo uretse ibyo musanga mufise byivuze ikibiraho uwoza muri ADISON company nibiki yo hasanga ubu nyene mbanje kubwira abariko baratwumviriza nk'abarundi ADISON company ihaye intumbero yuko kujya abandi bahora bacuruza Samsung n'ibindi ko twoba turaha abene gihugu produit ya ADISON company kandi iyo produit ikaba dutanga garanti kujya kwa abandi bahora tanga garanti produit ya ADISON company bumviki turafite ama power bank ya ADISON company yitwa uko nyene ego tukaba dufite ama écouteurs ya ADISON company yitwa uko nyene tukagira na charger za ADISON company zitwa uko nyene kandi turashobora gutanga garanti aho abandi batanga 3 jours twe turashobora gutanga ukwezi imisi ndwi kandi iyo na charger yanse uragaruka garanti tarahe tukaguhindurira canke power bank ikintu cyose tudandaza muri ADISON company yo garanti tarahera uragaruka tukaguhindurira nuko byaheze nibyo gusa ntabindi turafite produit nyinshi gose Dorcy hari ama casque yo kuja muri sport muri Milano Fitness ujara ninda afisi Niger hari ama écouteurs sans fil ayo se ADISON company iradandaza yo murafise amasaha turafite smart watch ADISON company ziri kumwe n'ibindi bintu harimo power bank harimo bluetooth harimo n'utundi tuntu imikaba myinshi yo gushora guhindura hazifise 6 hazifise 8 biva ku ubu tuzoba dufite ifite 8 harimo na casque uruvutse kijanye nuko kijanye na garanti mwebwe ari ukwezi ari nacyo kintu kwezi ngwicanye zibiri umuntu ashobora kugira nk'isanganya nimba yagoze nk'amakutura agasanga arapfuye ko muca muha mashasha bimeze gute turaraba iryo sanganya ko ryagenze iyo tubonye ari ibintu byoroshe turashobora kukorohereza kugira ubu mugira aho gatima kuza muri ADISON company aje kabiri urumva nitwava tuvyemera ariko hari umwe turashobora gutorera ego mugabo nyene aho nyene ngo kugira isanganya igikoresho kigira isanganya bigeze cyangwa umuntu wagiye oya umuntu ashobora isanganya none gizisanganya kacari kiza oya nkubu dufate ucuza gupereza ugure mu ikanevu yama écouteur aguye
none kibazo nibo none ADISON company oya ariko ndavuga ati ndaje afise ya garanti oya ahubwo abantu bagize amanyanga kuko ntabwo ari ubupfu bwavuye kuri kutamera neza ahubwo ikintu ADISON company ishaka kugira kitari kimenyerewe cyane turafite amatelefone ya bonane ya ADISON company aho rero niho twadutse telefone bw'amatushe vuba turashobora gutangura promotion kandi tuzogashira ku giciro ciza mu buryo umwe n'igihugu wese atazohomba kwiyo promotion yego amatelefone ko mufise yudutushe gusa mudakorasha ibi byazma turi yubaka na smart tuzotinda tuzigera yego yes so watubwiye by'abantu bashobora gusanga muri ADISON company muri sports barumva ahariho ndabona waje wambaye umwambaro wa ADISON company yo Burundi 2060 ADISON company muriko mukora gute nyene kugira ngo mushikire no umugambi wa leta mbonakazoza yuko Burundi uzaba bwifashe muri 40 uzabutera imbere muri 2060 muri ADISON company ko mukora gute mbo muri ADISON company turashaka kugendera ingendo ya nyanicubahiro zone excellence bitera ikirenge muciwe hama tuje ku kivi dukore ADISON company irafite n'indi migambi igomba ikorere ugwaruka rwo mwibarabara tagira akazi twarashoboye kuronka ikibanza kinini kingana na hectare 30 tuko turarondera ibikoresho turifuza ko mu mwaka wa 2025 dushobora gutangura kubaka no kubagurira ibikoresho by'imyuga vuba itariki 22 nzogenda mu gihugu cy'Ubushinwa iyo ko kwezi nyene ego Shenzhen ntagari Gwanju mbuga ngo bavuga Gwanju ni Gwanju mugabo nzoja Shenzhen kurondera ivyo vyuma kugira bibe biraza tuzotangure uyo mugambi ariko ivyuma bihari atari banga icyo kibanza kizoba kitumbere cyangwa kiri he ADISON company burya amamoko yayo ni mucito cya Rugombo mu Rugombo ama iyo umuntu agomba gutera imbere na Bibiliya bivuga abanza guteza havuka imbere dushobora kujya gufasha umuryango wundi uhera mu nzu kwanza nico gituma twiyumviye ico kibanza kiri impande ya Islamique Rugombo kizoba kiri impande yacu niwo mugambi n'amayitide twaraheje kuyagira ni kigo cy'imyuga kwigira imyuga nkajya gute gushona bizoza ubwa mbere n'imyuga itandukanye kubaza mugabo ibyo gushona bizoza ubwa mbere two turaraba ko abana b'abakobwa bananiwe n'amashure batagira ico bakora ko bova mu bindi bintu atari byo tajanye n'imico y'ikirundi ADISON company mu mbonakazoza ya 20-40-20-60 wavyuze da Silve mbere hano wavuze yuko umukuru w'igihugu yigeze kuvuga ngo kuvyabona byo dufise iyo 2040 yari kwiye gushika ko ngo no kukura gusubunebwe no kwagira ishaka ngo tuje gushika kwiyo mbonakazoza y'u Burundi bwifashe iyo myaka ya 2020 itarashika ADISON company rero ni mwisara ca Bujumbura mukora gute ryari na ryari kugira ngo abo bitura bamenye ingene basabye nabitura abandi bagiye kuza bashasha biyongereye bo ADISON company inumbero yihayo kenshi ubirazinduka ku kivi kandi cyane ubwa mbere twagura saa 3 ariko ubusamwa tuba twoguruye tugasubira kugara isaha 12 kubera 12 mustani wa mukaza ari ngaho uheruka arice ku iyo ntebe nyene aravuga kubera iki abantu bugara ubuzi isaha 12 bata hari ndani muri okebaza mukore kubera iki mugara isaha 12 mo dufite amategeko abanye n'amagareri tuba turabasura katere nico gituma turubahiriza kugira duhe umwanya abasite nabo bakora munyamwe benda magari nabo bafise impungenge umutekano umutekano
ibintu nk'ibyo nico gituma none haje ko mbona amasaha ya saa 11 mbere zitanga kugera abapolisi b'abanyagara babakwiye kandi bitandukanye baje no kuraba ingene ibyo kwiyunguruza bigenda no gutanga urutonde ku mabus habuziki ndazi Kampala waragiyenze n'izibindi bisaga bitandukanye n'umushinga wabagendayo urabona hasigara nko muhira ngira kuja mu bushinwa kenshi gasumba kuja mu rugo mbega none habuziki kugira ngo haruke ibiyago byotuma abantu tubona bakora gushikisa hazi 4 3 5 zico none umuntu ashaka joro rimupfiriye ko nta handi hanari witore zakubona zibiri mugaye hari cyo kimumanza kukivugana ko nka bene business mukora muri biriya bibanza bitandukanye n'ibyo Bojo ico nibaza ko nuko twisunze iyi vision bariko baratwereka cyangwa tuko turajamo nibaza ko umwaka w'2025 bishobora guhinduka kuko turiko turaja muri rya terambere badusaba kandi dukeneye ko rinyaruka gihuta nibaza ko tuzobisaba kandi bizokumvikwa. Yes, kumana reka twumviriza natari hake habangaye Bujumbura bwo hagati unashobora kugura chargeur, ashobora kugura amaso ya telefone mbari pochette ikintu cyose yifuza cha telefone arashobora kukironka ariko muri ADISON company naho kandi birahari mbega nakaye kabye nakabinywa kinovuga ngo kama product muse muri ADISON company mu rwati niba gurira ngaho uhombye mugani wazanga muri ADISON company harakunguka uretse akuba tubwiye kintu kijanye na guarantee gusa. Okay, ADISON company igituma ifite iri kiraja n'intumbero yayo nuko no mu isoko dukoreramo hariho abaranguza nyene abikuye muri ADISON company niko kabijya hanyuma n'ibiciro byabyo bya ADISON company ni ibiciro bimeze neza burya hariho benshi badandaza ibyo bakuye haji wani twavuga ko ari nka 60% yahajya muri rya soko 30% ibidandarizo hariya muri ya soko ya Ideal biva muri ADISON company muri Ok Bazaar na Ideal na Bata ziza rero umuntu kuko nta kuko ari inzarangura nakaja kudetaya aca ashira kandi abariko baratwumviriza burya ADISON company n'abatari bwayimenye gusa mugabo igeze kure kuko turabyo nk'intara zigize Burundi ni nka zose zirangura muri ADISON aho nyene nkizahe mwaho mwamfise nk'ama stock canke abantu oya ntitugira ama stock ahubwo turabagirira ico bitwa delivery tubashobora bakagira ama order ama command amatuka bibarungikira aho nyene no muri sport baravuga yuko ngo aho uguze command ngo baragushikanira aho nyene rero iyo command na dossier agomba kumenya ni command ingana gute nuguze charger zitatu canke abarangura ni bande mushikanira hariya mu Nyabugete hariya mu Nyamakarabo abashoko bari mu Gafumbegeti hari mu Gina ya Mabanda canke bari hariyo bwambara bwa Kirundo ADISON company mbere kiriha sibyo nibaza ko umunyagihugu ari wese akeneye ikintu agisabye nacyo ari kimwe turarondera ukuntu tukimushikanira hano naho cyo bari kimwe ego kukarakomeye turarondera kuko two turagura niyo ryaterambere y'umwene gihugu ntazorondera ikintu ari mu cendajuru ngo akibure tuba dufite ama adresse ya dushobora kukimurungikira akaja kugitora kandi nta charge ijako ico gihe nta charge ijako akarakomeye ntigica kizimba ngo kuba kivuzaniye Komvise ADISON company ibandanya yaguka ko novuga kumva ko batari bake baranguza na ADISON company ADISON company yobifise imigambi yo kugira andi ma branche mu gisagara nyene ca Bujumbura kugira ngo ananova yavuze ugasanga kwiyunguruza gashaje kamupfiyenga ntiyashitse no muri ville yobifise nko kuja mu yandi ma quartier canke mu zindi ntara hagati y'gihugu akartiye kubera Bujumbura horoshe gushika ADISON company irafite imodoka yavyiyemeje muri Bujumbura yego
hanyuma ruguru naho nyine turafite imodoka ikora ivyo bintu yego turashobora ahariho hose tuba dufiteho ibintu bishikira hama ukaza kugitorera aho hantu ariko kenshi nk'intara nka zose turakorana Gitega Ngozi Kirundo hama aho hose dusanga dufite nk'abantu 10 dukorana nabo nuko ADISON company muraje rero watubwiye ko hariho ibidandazwa bije mugabo kandi hariho na promotion naho ngo bitarashika waratubwiye ukiri Gwanju uratubwira ingene mutegekanya gutunganya iyo promotion muravuga ko hariho kugabanya amahera bizoba ku biciro bitandukanye na cyane cyane y'ibidandazo bitandukanye mwotubwira mwamavuze ko hari bice nabari 10% cyangwa 20% muzokura nubu niko bigitekanye nk'ubu tuza twaratanguye nk'ubu hariho ama power bank twazanye ahari twaratanguye ivyo bintu power bank yagura 100,000 ubu ni 80,000 power bank yagura 80,000 ubu tuyibisha 65,000 hanyuma dugiye kwajya amakaske yo muri sport nama bluetooth naho nyine twarakweho ibice 10%. Yego biri buryohe muri ADISON company na cyane cyane yuko abifuza kuba kwitura business zanyu bashobora gucana no kubaronka kuzindi mbuga hari imbuga cyangwa amanimero ya telefone nk'abagira ya makomane tuko turavuga bosho kubatorako inimero imbuga tuko turabitegura vuba kuja kuri Facebook kugira byose bacha bisanga yego n'izindi mbuga tuko turabitegura vuba ku buryo umuntu azogurira ikintu online kujya ayandi ma online akora akagura kishura hanyuma akatubwira ko tumujanire ivyo bintu vuba nk'inyuma y'amezi 2 zo tubitanguye umba sice isekera gose nico ADISON company naco nyene iriko iragikora akarimiro ka telefone abona kabatwa ko telefone muri no minsi kugira ngo boroherwe ya mbere ni 79 ama 377 592 ama akabaho na 61 177 592 mundira uzisubiremo kandi ni 79 indwi ni 9 377 majana 377 592 majana 592 hama akabaho 61 301 177 ijana 77 592 majana 592 bagenzi ngiri ndaka kaguriro ngaha kwiriba ridudubiza ibyiza muri ADISON company ni mutangwe nguzimiye arazimbwa siko bavuga mu Kirundi nguzimiye arazimbwa nimukazimbwe rero hama ngo usange bimeze kutariko mwaronse butazo kuronka uko bimeze rwose ni ADISON company ni misi yose kwa Mungu murakora dimanche ndikora kwa Mungu ndikora kwa Mungu iba yugaye kwa gatandatu naho kwa gatandatu turakora guhera isaha 5 gushika za saa 12 kuko twatanguye ibikorwa rusange Imana yakandi kajyo Imana ihindura ibihe ni Pastor Lopez ni ADISON company turi kumwe hano mu studio ni Jean-Marie Ngendahayo ariwe Bauden yakatubwira imyiteguro y'imisi mikuru na cyane cyane mwe mukenera ama produits atandukanye ama telefone ama chargeur ama bluetooth ama casque n'ibindi murashobora gutumbera hariya muri ADISON company mukaronswa ibi meze na cyane masha kwakura rero tugasangira ikiyago da Silva ni kuri 3910 ibihumbi 6 nabandi ku butumwa namwe nyene mubandanye mwakura mudushikiriza ivyumviro byanyu bitegurire ino misi mikuru na cyane mbega mugeze kuraba mura nigiye kinini kwakora no dandazwa kirikinya kenshi bahurumbira mu misi mikuru mbona bisohoka cyane n'ino misi mikuru nibaza ko byo marafatiye kugira ngo murangure byinshi ego misi mikuru abantu benshi barakenera bene gihugu barakenera ubutelefone buto ubu twitwa ubw'amatushe ego hama bagakenera n'ibintu by'ama écouteurs ama bluetooth ama casque ivyo rero bizoba biri kuri promotion kandi umuntu tuko turagira promotion tuzotanga n'ubuganuke
bw'imipira ya ADISON company. Yego. Imipira ya ADISON company wabonye ingene imeze, nibaza ko mwisi kindi kiya tuzokora gukurikira nzomwamba imipira ya ADISON company. Yego. Karabaye birakunze. Nuko akaganuke ku mupira wa ADISON company nizo nyine na cost. Haro n'izindi. Yego. Yego. Za bleu, haro na white. Abige baraberewe. Barahindagura hariho amanuze menshi. Amacouleur menshi. Mego hariho mauve, harimo na bleu. Harimo na rouge itari foncé. Yego. Nuko tumbera mu kwakwanye ndababwiye nti mwisije nabivuze ahubwo niko bavuga mu Kirundi uzimiye urazimbwa. Rero kuya ntuzimbwe inzira nimwe gusa, destination nimwe gusa muri ADISON company ni fe 20. Niyo fe mu Kirundi kiwaje. Fe 20. Burya hari izindi fe nyinshi hariya rero. Oya muri Okbazare ni imwe. Hanyuma muri Edeare ari abantu bakunda kwihenda bagasanga aho bagiye siho. Ico twaragikosoye. Fe 20 ni imwe muri Okbazare. Yego. Urumva nabanje abantu bakira. Kana Bauden ni umwe muri Okbazare. Bauden ni umwe. Fe 20 ni imwe muri Okbazare. Dasiri bazogana n'abakirizi bakira umuntu akiraje musigiti. Yego. Yiza bacavuga ko bakano gutwara ukazi ngo tukweka ukorera. Niyo batanga custom care nziza. Custom care nziza ku byo gusanga naho ukorera bo bakakwihenda ukore hajya mwese muraziranye. Oya turazinanye mugabo kenshi nitumenyana cyane. Yego. Nuko Ndabona kanya kasa nakaturangiranye Dorsi turangiye shino munsi. Nataka nabwire ko nibaza ko bazana no gusanga kuri page yacu ya Facebook na YouTube baragisanga ko ibi byose twashikije hano amakuru yabasangiza kugira ngo namwe mubone abatari kubakurikirana iradi kibiriraho mwumve neza ko hari yindi nzira yo kumbuga nguka na bumenyi Facebook kiraja ko ekambere no kuri YouTube kugira ngo nimusigwe n'ibyiza musanga muri ADISON company. Tugushimira ko tusabye muri Asela Future kwandura afise nakantu vuga atakantu negerezwa kubaherezako. Akajambo kagashingura 10 abandi bakita gasoni karuki. Akajambo nohereza ko mbwira nk'abene igihugu nuko uzogana wese ADISON company tuzomwakira tukamutunganyiriza ibyo azokeneye byose. Nuzogira ikibazo kuri producer baguriye muri ADISON company ntitinye kuza kuvuga ikibazo yagize. Ose kwa usaka nimero ashakwatira ko ni 79 377 592 hama 61 177 592. Nuko rero mwavyumvise gifite intango kigira iherezo ni ADISON company muri fe 20 aho kuri Okbazare mu gisagara hagati cya Bujumbura abenshi bita kuri kiosk ya Coca-Cola mu parking yizija mu buraruko. Nuko rero muhatumbere ni misi yose bakora kubisa imwe gushika 12 z'umuhingamo mugabo kandi kwa gatanu kubisa 5 gushika 12 ku munsi wa Mungu na karuhuko wabagiye muri life center ku gusenga.